ishure canke systeme educatif yaratwishe mu mutwe mbere yica n'indoto twari dufise. Reka ndabatera inkuru. Nkiri muri primaire mu mwaka wa mbere w'amashuri atangura, uwo munsi umwarimu yarambajije ico nzoba mu buzima. Je nishuye ko nshaka kuba umushikirankanje. Yarandavye arantwenga gose. Je yari yo nyishu yanje kuko nipfuza kuzoba umuntu akomeye, ari naco gituma nakunda ishuri. Ariko rero kugira ibinda bishikeko byansaba kwiga amashuri menshi, nkakora cane, nkaba uwa mbere, nkaronka diplome, nkaronka akazi keza, nkakura, nkaja muri politike, nkaba umushikiranganje canke imbere umukuru w'igihugu. Iyo yari yo nyishu yanje ku buzima bwanje. Kumara imyaka irenga 20 rero ku ntebe y'ishure, kuva mu wa mbere gushika uheze master imbere na doctora, amaherezo ugasohoka ufise urupapuro bita diplome. Ibi nivyo nategerezwa gucamwo. Ariko rero nimba wibaza ko ishure rizokemura ibibazo byawe byose, iyi video si yawe kabisa, kubera ko ngiye kukubwira ukuri kuri systeme educatif kandi nzi neza ko biza kuguhungabanya. Ariko imbere yuko tubandanya, nashaka nkwisabira ikintu kimwe: abone kuri chaîne ya YouTube, ukunde ino video niba utarabikora, kugira uzoze uribonera n'izindi ziri inyigisho nziza. Jewe muriko murumva muri kumwe, nitwa Ndwayo Patrice, nkaba ndabahaye ikaze. Icambere, ishure ritubuza kugira esheke. Mw'ishure unaniwe bisa naho atana kimwe ubumaze. Abadubuye mw'ishuri canke bagaheba amashure bafatwa nk'ibicibwa atana kimwe nk'amazi. Tuciga muri primaire, hari abavyeyi bahana abana babo bikomeye, bakabakubita, bakababoha, bakabamaza imisi babaturubika kubera ko bananiwe mw'ishuri. Rero byasaba ko dushiramo inguvu nyinshi kugira twige cane, gutyo mu kibazo turonka amanota menshi, mu bwoba bwo kugira esheke, mu bwoba bwo ko baduha ibihano. Ariko mu by'ukuri ukuri nukuwe. Ukuri nuko nimba utiteguye kunanirwa, nuko utiteguye no gutsinda. Ibi nibyo ishuri ryategereza kutwigisha, ntiryari kutwemeza ko unaniwe uburi gicibwa. Hariho mbere n'amashuri yobewe kabiri uca wirukanwa burundu kuri iryo shuri. Ikibazo gikomeye cyane. Icya kabiri nico twokwita guhiganwa, la concurrence. Ishure ridushiramwo ko ubuzima ari higanwa, irya systeme yo kuba wa mbere, wa kabiri, hakabaho n'uwa nyuma mw'ishure. Ibi nivyo niko vyamye kuva kera, kuva ishure rigitangura. Twemeza ko ubuzima ari kwiruka n'abandi, ariko mu by'ukuri sivyo. Ubuzima so kwiruka n'abandi. Umve ndababwira ikintu kimwe: nturi mihiganwa n'umuntu n'umwe. Umuntu ushobora kuja mihiganwa nawe ni wewe nyine, apana abandi. Cyo nkiri mw'ishuri nategereza guhiganwa n'abandi. Sinashaka ko hari n'umwe anca imbere. Iyo mbaye wa kabiri narababara, nagerageza uburyo bwose ngo niruke ntakanciye kuwa mbere. Ibi byaranyononye mu mutwe gushika aho mbona neza ko mu by'ukuri ntategerezwa kwiruka kugira mbo wa mbere. Sinategerezwa kwigiriranya n'abandi. Cyari gikuru nategerezwa gukora kwari kwigiriranya na jewe nyene, nkaraba uwo nari ndejo hahise, nkagerageza kuba mwiza kurusha ejo hazoza, ariko ntigiranije n'abandi. Icya gatatu nakubwira nuko ishure ritigisha ivyankenerwa canke ivyibanze ku buzima. Ku ishuri nta na hamwe uzigera wiga gukunda. Ishuri ntigigisha gutsinda ubwoba, ntigigisha kuronka amahera canke kuba umutunzi. Ibi byose nivyankenerwa ku buzima, ariko ishure ribisha ku ruhande. Reka rero ndabugurura amaso, ndababwira ukuri. Kandi babwire neza ko byose bitigirwa ku ishuri.
si ukuvuga ko wananiwe rimwe utazotsinda ikindi gihe mu buzima bwawe. Hindura iyo myumvire vuba na bwangu. Ishuri ryaducapiye inzira dutegerezwa gucamwo duhumirije atanu kubaza ikibazo na kimwe. Nguko uko bimeze. Iga cane uronke diplome hamukorera umuntu wowe yahisemo kwiyubakira akazi bo bita les entrepreneurs. We nawe uvuze umushahara udufaranga tw'intica ntikize uronka ku kwezi tutanakwiranye n'ivyo ukora mu bisanzwe. Nuko bimeze. Niba dushaka guhindura systeme educative dutegerezwa gutangurira ku bintu byankenerwa ku buzima nko kwigisha ibijanye no gukunda, kuko ndababwije ukuri abantu bo ntibagikundana, nta rukundo bagifise, ndetse abahinga babita des personnes pauvres en amour. Les gens pauvres c'est abantu badafise amahera gusa. Kubura amahera c'est une des formes de la pauvreté. Il y a beaucoup de formes de la pauvreté. Niba dushaka guhindura système éducatif dutegereza kwiga ibijanye na développement personnel. Ikisinzo ko no kivuga ariko tutahura neza ko ari ubushakashatsi umuntu akora bigatuma yitahura wenyene, kuko abantu benshi ntibiyizi, nta mwanya bagifise wo kwiyiga ngo bitahure, kubera ko bahugiye mu tuntu mu dukogwa canke mu bintu by'aba boss babo canke ibindi bintu bibahuma amaso ntibabona kanya ko kwitaho. Ikindi dutegerezwa gukora ni kuba creative, kuvumbura ibintu bishasha, kuko nibyo bituma isi itera imbere. Isigeze ngaha kubera les hommes créatifs ils ont développé beaucoup de choses. Ariko rero ishure ntiritwemerera kuba des hommes créatifs, kuko ritugira abantu bari conforme. Ikijanye na conformité nico nza gukurikiza. Ikindi ishure ryategereza kutwigisha nikijanye n'amafaranga. Aha rero hari abantu baca bibaza ko baza amafaranga, nivyo ariko si twese. Akenshi usanga abazi uko amafaranga akora, abazi ibanga ry'amafaranga ari abantu batize amashuri menshi, banashaka hari abo usanga batanize. Mu vy'ukuri abazi amafaranga bakubwira ko zirya mpapuro twita amafaranga atagaciro zifise, harya si yo mafaranga, ni impapuro nyene systeme yatwemeje ko dutegerezwa kwiga tukaronka diplome tukaronka akazi keza kugira baduhembe. Ariko amafaranga sajya ibaze kumara imyaka irenga 20 upfunzwe. Ndavuga uri mw'ishuri, kuko mw'ishure ntuba widegemvya. Mu gihe utidegemvya naho murazi ikibanza uburimwo upfunzwe. Hanyuma rero ugisohoka no ku rupapuro bita diplome bakubwira ngo urarose diplome, genda urondera akazi. Wowe nawe ushujana kurusabisha akazi, ugize amahigo kakaronka urakora ugakorera umuntu aguhemba za mpapuro twita amafaranga. Izo kazi ukazikoresha mu kuriha inzu, mu kuriha ivyurya, mu isanire dépenses quotidiennes. Aho inguvu zirinda ziguherana makugapfa uri kuriruka kwiza impapuro twita amafaranga. Rero amafaranga nyakuri sajya, amafaranga nyakuri abahinga bavuga yuko ari ivyiyumviro, c'est sur les idées. Bavuga ko amafaranga batayirukako, amafaranga ntibayakorera, ahubwo amafaranga barayakwega. Ibi biri muri la loi d'attraction. Abifuza ko byisomera bonyandikira muri commentaire nkabaha kino gitabo. Ikindi kibazo c'ishure no kuba mu forum imwe, ico bita le conformisme. Reba neza ishure ico dutegerezwa gutonda twese ku masaha hamwe, twambaye impuzu zisa zimwe bita uniforme, dutegerezwa gutaha ku masaha hamwe, tugira muri recreation ku masaha hamwe. Ishure nimushaka kuvuga utegereza gusaba uruhusha mwarimu. Liberté d'expression mu ishuri ntibaho, ko umunwa ataruhusha wasavye uronka ibihano bidasanzwe cyane no kwirukanwa ukirukanwa. Mu ishure dutegerezwa kuba nk'abandi. Nico gituma usanga abantu benshi baciye mu ishure niyo bamara imyaka 50 40 usanga batubahuka kuva muri ya foroma bakorewe bakiri bato, bakomeza kwiyumvira mu kigo c'abandi. Ariko ubuzima soko bukora, utegereza kuba utandukanye n'abandi, mbere hakagira aho banakwita umusazi. Niba umeze nk'abandi utinya kuba umusazi, rero reka nkubwire ko atabyinshi uzogera ko kuri inosi,
kuko byasabye Thomas Edison kuba umusazi kugira akora itara cyo twita ampoule électrique iri riducanira iri ridufasha gucana. Byasabye Steve Jobs kuba umusazi kugira haboneke Apple Technologies. Byasabye Bill Gates kuba umusazi kugira ashira habona Microsoft n'abandi benshi bagiye bakora ibikorwa bidasanzwe bategerezwa kuba basazi. Yabaza ko abantu basanzwe ntibari kubishikako biswa abasazi ariko butubayeho neza kubera ubusazi bwabo. Ubu urakoresha Windows mu mashini yawe ntace niyo ndiko ndakoresha akakanya tukaryoherwa n'ivyiza vyayo kubera ubusazi bwa Bill. Rero utegeza kuba umuntu atandukanye n'abandi kuko niba wifuza kuronka ibintu utigeze ugira utegereza kuba umuntu utigeze uba. Utegereza gukora ibintu atanumwe yigeze yiyumvira gukora. Aha abantu basanzwe bazokwita umusazi ariko ibisazi byawe bizogira ico bimariye isi. Bazohora bakwibuka bagusoma mu bitabo ko ari umuntu adasanzwe. Ikindi kibazo ishure ntitwemerera gukoresha canke ko exploiter ubushobozi bwacu nyakuri. Kimwe nababwira ko tutiyizi ntitwiyizi mu by'ukuri cyo dushoboye. Nituzi ko dufise ububasha budasanzwe. Umunsi umwe icigwa ca shimi cyarakunaniye maze mwarimu aguha amanota 2 ku 20 aca kwita ikijuju ngo ntacu uzovamwo. Nawe utaho vyihemeye nyene kuri ikijuju atacu uzovamwo. Reka nkubwire ko ubushobozi bwawe burenze ivyo abantu babona. Mbere harimo nabo bigisha bawe. Reka nkubwire ko uri incabwenge ikomeye cyane. Incabwenge si wewe gusa mu ishuri rimwe hari incabwenge nyinshi, les génies, les inventeurs, abantu bavumbura ibintu harimo les artistes, les musiciens, les footballeurs n'abandi. Hari incabwenge nyinshi cyane mu bisata bitandukanye. Ariko ikibazo kubera ishure rifata abanyeshure rikabashira mu forome imwe, ibi bituma ubushobozi bwacu tutabubona. Reka ndababaza ikibazo, ni gute wo kwita umunyeshure wawe ko ari kijuju ngo nuko shimi yamunaniye kandi afise impano mu muziki canke muri football? Heshi usanga bafise amakuru menshi biga menshi cyane. Ni gute wora umwanya wo kwita ku zindi competence zawe? Ugenda mu gitondo ugataha ku mugoroba ugahita ushira mu mutwe ivyo mwarimu yakwigishije kugira uronke diplome. Nta n'umwanya uronka wo kuyigako ngo witahure. Éducation, ce n'est pas le synonyme de te bombarder de matière. Si kuguha ibisomwa vyinshi hama mwarimu akakubwira ngo binsubize ko nabiguhaye hanyuma mpeze ngo amanota. Amanota si yapima ubumenyi bw'umuntu canke ubushobozi afise. Se mu birabe neza wa mbere mu ishure si we wa mbere mu mibereho myiza ngaha ku isi. Si misi yose akenshi baje basuzugurwa n'abarimu babo ngo nibijuju nibo usanga bavuyemo abantu bakomeye. Ibi murabizi namwe mwamama vyiboneye. Turo monde tenjeni twese turaciye ubwenge ariko ku ishuri bakwemeza ko uri umunebwe kubera ko utaronza amanota mu cigwa kanaka. Umunyabwenge Albert Einstein yavuze ati ni wacira urubanza ifi ukayemeza ko atatizovamwo kubera ko vyayinaniye kurira igiti, izokura yiyumvisha ko ari kijuju. Ariko rero ishire mu mazi wirabire neza itishoboye. Ni wacira urubanza Messi, Lionel Messi wa mukinyi twemera ukamubwira ko ari kijuju ngo nuko icigwa ca physique camunaniye, azokura yiyumvisha neza ko ataco nyene ashoboye. Mushire mu kibuga c'umupira umuhibalo uraba ukuntu afise ubuhinga, uraba ubuhangange bwiwe aho buhagaze. Ni wacira urubanza Michael Jackson kubera ko icigwa ca shimi camunaniye, azokura yibwira ko ari kijuju. Mushire kuri stage umuhe micro na guitar wirabiye ico ashoboye. Nawe bakwemeje kuri kijuju kubera icigwa kanaka cakunaniye, barakubeshe cyane. Ntiwemere kuri kijuju atacu ushoboye. Uri incabwenge ikomeye kandi ubushobozi bwawe ntibugereranywa. Ndabashimiye rero kuba mwanteze amatwi naho butaha.